Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe muri kino kiganiro. Reka tubashimire cyane kuba mwahisemwo gukurikirana ibiganiro bya televiziyo yanyu. Ndabahe n'ikaze kugira ngo tumarane wa mwanya mwiza mu kiganiro Himbaza nkuko mumenyereye. Hanyuma muramaze kumenyera yuko tuba dufise umutumire kuri no munsi nkaba nakiriye umwe mu ba rongozi b'ibyo guhimbaza mu gisagara ca Bujumbura mu ishengero rinini Life Center yitwa Obed. Reka ndamuikaze kugira ngo aturamutse tunamenye byinshi kuri we. Ni mbere tumwakiriye mu kiganiro n'umunezero. Murakoze cyane. Je banyita Zawadi Obed, ariko iryo zina benshi Zawadi ntabwo bamenyereye, ariko niko nitwa Zawadi Sadi Obed. Iryo zina ryanje. Ndi umupapa afise umugore umwe, sindagira ibondo ariko ndi umupapa nubatse. Uri umujene mariye kuko maheje yawe yabaye hari l'année passée mu kwezi kw'icenda tariki 18. Bibaza ko uyu munsi dukwijije nk'amezi 6 ndumva ukiri mushasha. Congratulations. Merci. Okay, tugaruke. Uvuze ko ni Zawadi Sadi Obed. Izina ry'ikirundi bavuze bati izina rya mbere ry'ikirundi ni ry'umuryango impine. Ari ryo bongera ko kera ariko ntabwo barishize ku biranga umuntu. Bari siboniyo ariko kenshi ibyo ntabwo kurishwa cyane, ariko kenshi banyise abavyeyi bavuga ati Zawadi Sadi Obed. Ni Obed usanzwe urongoye umugwi wa worship team wo kwishengero Life Center. Ni mugwi umaze igihe kinini nyangira ngo umuntu abonye n'ama video ya kera y'indirimbo za Shemeza ni Obed abarimo. Ubu tubwira gato ryari watanguye igikora c'Imana, ryari winjiye mu shengero Life Center, ubuzima bwa muri Shemeza byose. Bibaza ko igihe natanguye gukorera Imana, nibaza ko hari kera cyane. Kumva hari igihe usanga umuntu afise amashengero aba yaravuyemo, ariko ugasanga rimwe na rimwe amashengero yavuyemo hariho ukuri babemera, ariko mu nyuma uko ugenda urakura utabura n'uko kuri bikagutera kumva neza ko hari ikindi kintu utaramenya. Gushikaho kujya kuntu usanga umuntu yaravutse hariho sinzi umuntu igeze gututera umurora abonye nibutse gatoya kugira mbandanye ko icyo nshaka kuvuga. Yigeze kuvuga ngo turamaje ati mbega wakijijwe ryari, aca avuga ngo je navutse nkijijwe kubera ko yavukiye muri famille y'abantu bakijijwe. Ariko jewe urumva harashitse igihe ndajya muri groupe biblique, ariko mu nyuma ndabona ko by'ukuri hari ikintu ntaratahura, ari ikintu ntarakira muri jewe. Même sinakure mu mashengero y'aba bakijijwe, abavyeyi banyimo n'abakijijwe, ariko numva ko hakeneye ko nakira umwami n'umukiza mu buzima bwanje mu biblique n'ubanza. Hama mu nyuma rero niho naciye nza gukora igikorwa cy'Imana muri Life Center. Nibuka ko ico gihe natangiye kwinjira muri 2012. 2012 hama ndapasa ikibazo mu baririmbyi ndabandanya ariko nabanje gusubiramo kandi urumva hama ndagitora, hama shishikara gukora Imana mu buryo bw'ingabire muri Life Center. Iyo myaka 2013 gucyonye 2014 gucyonye iyo myaka gucyonye twaciye twinjira nivyo. Hanyuma uburongozi bwa worship team muri Life Center wa butanguye ryari? Nibuka ko nyuma muri 2014 2015 nabanje kuza ndakorera muri groupe y'ugwaruka nkakora n'ugwaruka. Icyo gihe nari ndongoye n'umurongozi wanje Apotre Apollinaire. Niwe yarongoye team. Icyo gihe yari Shemeza. Ariko rero mu nyuma 2015-2016 gucyonye niho we yarafise ingene araba umuntu bivanye nico yaba yifuza kumujejwa kumujeza. Hama ico gihe
nca ntangura nkatangira kuza arankoresha buke amanura buke ambwira ibi byo nkwiye gukora nkwiye kwifata byose ya iyo myaka nca ndabandanya yego. Hanyuma usanga uririmba wongera unavuza, mbega instrument uvuze ni acoustic yonyine canke hariho n'izindi? Ya mvuza acoustic niyo numva manjyohewe ya kubera ko ubwa mbere ntaratangura kuvuza acoustic instrument nakunda ari piano, ariko mu nyuma piano mba nyine sinzi nyine byagenze nsanga nakunze gitara acoustic. Ndibuka ko turiko turanategura ikiganiro wambwira yuko uzobizana byose ego nari nabyifuje ariko ntabwo byakunze, ariko nugumenga ko numva nokoresha gitara acoustic. Hanyuma reka tugaruke kuri worship team yo kwishengero iwanyu. Nibaza ko ari imwe mu worship team y'urufatiro tuzi ibijanye no guhimbaza muri kino gihugu byasuyo. Mbega ingana gute, irimwe abaririmbyi bangana gute muri kino gihe? Ya gushika uyu munsi dufise igiti cy'abaririmbyi bashika hafi mu ijana. Ijana kuvuga ko numva ko ari team yagutse, ariko bose ntibakorera rimwe, ariko barimo bake bagenda barakora ivanye no kungene service ziba zapanzwe, cyangwa se hari n'icyo usanga bamwe babonetse cyangwa abandi bagiye mu buzi ugasanga ntibikunze ko baboneka, ariko kameme igitigiri cyacu n'abantu ijana, harimo na technique, aho shizemo na technique na service ya technique tuba turakorana neza ijana. Tuba n'igisirikare gikomeye. Hanyuma tukiko turavuga ibijanye no guhimbaza, nibyo turi mu kiganiro himbaza. Uguhimbaza ugutahura gute nk'umwe mu bamaze igihe kitari gito muri ministry ya worship? Murakoze cyane. Ijambo cyangwa se igihe cyo guhimbaza nuko kenshi dushaka kubishira muri extreme imwe, kumva kumenga guhimbaza no kuririmba gusa. Reka nshaka nkufata gato amajambo twama dukoresha kenshi nk'abaririmbyi, hari igihe tuvuga ngo praise and worship cyangwa se guhimbaza no gutazira, ukumva umenga ni ibintu bijyanye gusa no kuririmba cyangwa se kuvuza umuziki, ariko iri jambo ni jambo rikomeye cyane rwose, kandi numva ko ari jambo rifise ukungene ryagutse, kuko ubusanzwe uguhimbaza si bujya buzima gusa bwo kuririmba, si ibintu byo kuririmba cyangwa se gucuranga, ariko uguhimbaza Imana ni bujya buzima bwa misi yose, cyangwa se ijya mibereho y'umuntu wese ku giti ciwe no mu buryo bw'ibanga, ariko akabaho ubuzima by'ukuri guhimbara Imana, mu byo guhimbara Imana. Hari ijambo rimwe nibutse muri Jean 4:23 aho Yesu yavuze ati igihe kirashitse, igihe kirashitse ngo aho basenga Imana mu by'ukuri mu mpwemu, sivyo mu mpwemu no mu kuri. Ibi rero hari igihe tuca twumva kumenga ibintu byo guhimbaza no gutazira Imana ni ibintu bihagaze gusa ku muziki, akanaka extreme gato cyane gose. Usanzwe impamvu nyamukuru turiho no kugira ngo tubeho duhimbara Imana, cyangwa se tugaragaza ikimana iri mu batayize. So rero ubuzima bwo guhimbaza ntabwo bihagaze gusa muri sense yo kuririmba, kugira amajwi meza cyangwa se kuvuza umuziki mwiza, siho bihagaze gusa, ntaho nacyo ari igikoresho kimwe kijyanye n'icyo gisata, ko nabwiye ko guhimbaza ari gisata kinini cyane gose. Bashobora kuba commerçant cyangwa umudandaji ugahimbaza Imana, urashobora kuba uri umukinyi w'imipira ugahimbaza Imana, urashobora kuba uri umuvuga butumwa duhamagaye guhimbaza Imana, urashobora kuba uri umuririmbyi twese duhamagaye guhimbaza Imana, urashobora kuba uri umuntu mvuge umurimyi ujya murimyi arima, ariko nawe uhamagaye guhimbaza Imana, urashobora kuba sinzi ariho umuganga, urashobora kuba umurongozi, urashobora kuba sinzi. Ubona ubuzima bwacu nk'abantu tugize n'ibintu byinshi, ariko muri ibyo byose bitugize ni ukuvuga ko uko kudasa kose kugize ubuzima bwa kiremwa muntu, ikimana arifuza ko umwana w'umuntu by'ukuri abaho ubuzima buyihimbara. Rero numva umenga nuko nogisigura kubwanjye nuko nagitahura kibihagaze gusa muri sense yo kuririmba, ko ni burya buzima bw'ukuri
kukuri bw'ibanga no kuba ubuzima by'ukuri guhimbara Imana nibyo. Amen. So very very powerful. Atubwiye amajambo akomeye ngira mwumvise ko turi kumwe n'umurongozi Obed. Abatari bake nibaza kuba kurikirana televiziyo barakuzi ku ndirimbo yitwa Ndemamwo, indirimbo mwakoranye na Gad. Ni indirimbo nziza cyane. Iyo ndirimbo byagenze gute kugira ngo mushobore guhuza gukora iyo projet? Ndibuka turi kumwe na Gad yaje cyo twari muri matinale muri eglise, sinzi ngene byari bigenze vraiment araza asanga nyine kuri eglise turaganira ibintu twako turaganira nawe hama nyuma mbya ati Obed byo nafise indirimbo nashaka gukora ariko nivumenga vraiment uyikorana nawe cyo mimbara cyane rwose. Ndibuka ko icyo gihe ndibuka ko ijya couple ya kabiri nagize ndetse aho nyine si place turi kumwe nawe ngaho nyine ari byo amaze gukora kame muravyumva ya amambwira ndavuga ati nzoshira mwiyi couple gusa tu hama acambwira ati kandi rero ati turabikora tu mpamvu nimwe tutuza kubikora turaza kubikora. Numva rero mu nyuma arambwira program ngene bikwiye kugenda hama turipanga hama turagenda turakora igikorwa. Amen. Cyabaye cyiza cyane. Nibyo turi mu kiganiro twaganira ibitari bike ariko reka twongere ndabona ko azanye n'igicurarangisho dufata umwanya duhimbaza Imana tutazi Imana mu ndirimbo. Murakoze cyane. Kariho cyane. Ego naho turi muri studio ariko umenga natumira umuntu wese ashobora kuba ikadukurikira tukaja mu mutima umwe ko nkuko nabivuze guhimbaza Imana kwacu navuze ati ego ntibihagaze mu ndimbo naho ari agace kamwe kadufasha mu guhimbaza Imana kandi akaba ari ikintu kidushoboza kumva ko dukwiye kwegera Imana gukora ku mutima w'Imana cyangwa se kugaragaza icyo Imana iri iciye mu byo yakoze ku buzima bwacu. Rero numva umenga bino mwanya mwiza udasanzwe kandi twese dushobora guprofita tudashobora gutakaza tukawuryohererwa. Numva nofata umwanya mwiza sibyo tukafashanya kwese mu gutazira Imana kuvuga icyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Numva je ku munsi ijambo Imana iravuga ngo Pawulo yavuze ngo ku munsi ndapfa. Bisigura ko ubuzima bwacu ku munsi turakeneye Imana. Rero niyo mpamvu umva no gutumira buri mu kibanza cyawe aho uri hose uri mu kazi kawe cyangwa mu bikorwa byawe nkuko nabivuze ati guhimbaza Imana ntabwo bihagaze gusa mu kuririmba ariko aho uri hose urashobora kugaragaza icyo Imana iri mu batarayimenya. Ibikorwa uri kurakora mu mwanya urashobora kuvuga Imana kandi nkuko Pawulo yavuze ati ku munsi ndapfa nuko tuba dukeneye Imana igihe cyose. Buri mwanya tuba dukeneye Imana, buri mwanya tuba dushaka Imana, ubuzima bwacu buba bukeneye Imana. Mana dushoboze muri byose, shoboza imitima yacu Mwami wanje, shoboza ubuzima bwacu mukunzi mwiza Mwami, gukunda no gukubaha mukunzi mwiza. Shoboza Mwami ibyiyumviro byacu Mwami, gushishikara Mwami turondera wewe kuko ari wowe soko ry'ubuzima. Ni wowe uturongora muri byose, ni wowe tujana aho ugomba, ni wowe twereka ukuri kw'icuri, ni wowe twereka Mwami icyo wewe uri, ni wowe uhishurira ubuzima bwacu Mwami Mana uwo uri we. Ku bwacu mu nkomezi zacu ntabyo twoshobora, ariko igihe cyose Mwami twisanga dukeneye wewe, twisanga Mwami dushaka wewe Mwami Mana. Muri isi turimo Mwami, muri ibe tugezemo Mwami Mana Mwami, muri igihe cya none Mwami Papa turakeneye wewe, turashaka kumva ijwi ryawe, turakeneye kumva icyo uvuga n'ubuzima bwacu kuko uri Imana igira neza kandi uri Imana ihambaye. Muri isi hari byinshi byo tumanja kure yawe,
fata ukuboko ntundekure mu nzira yawe y'amahoro niyo nifuza kwamamo fata turakeneye kumva mwami Imana mwami iva kuri wowe ure mu buzima bwacu mwami mu buzima bwawe papa kuko niwe dukeneye mukunzi mwiza mwami niwe dushaka niwe twifuza mwami ishengero mwami rirakwifuza mu gihe cya none igihugu cyacu mwami kiragukeneye mu gihe cya none imiryango myinshi iraca mu bibazo bitandukanye mwami iragukeneye mu gihe cya none Yesu wanje we isi mwami iragukeneye mwami mu bihe bya none niyo mpamvu mwami atakindi dushaka turakeneye mwami kuvugana ubuzima bwacu mukunzi mwiza uri Imana nziza kandi Imana ishobora byose mwami Mana turagushimira ubuntu bwawe turagushimira ubushobozi bwawe mukunzi mwiza mwami turagushimira imbabazi zawe turagushimira inkomezi zawe turagushimira kuri umwizigirwa shishikara kutuvugisha mukunzi mwiza mwami ntawe usa nawe Yesu we ndi hano mwami wanje Mana yanje nakindi nihutira uretse ibyawe kuko ibyo ugomba nibwo buzima bwaje vuga Yesu menye icyo ugomba ko ndi hano mwami wanje Mana yanje nakindi nihutira uretse ibyawe Ooh.
zawe menye icatumye ukunda menye icatumye ukanyigura menye inkomezi zawe menye icatumye ukunda menye icatumye ukanyigura Yesu 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 oh Yesu sinibwira ko nakumenye sinibwira ko nashitse umutima wacu urotera wewe gusa mahema yawe niho shaka kwamba Yesu we je sinibwira ko nakumenye ubuzima bwanje sinibwira ko nashitse wawe ni wewe gusa ku mahema yawe niho shaka kwamba ntakindi shaka nishurira wawe mutima mwami mfise inyota yo kumenya rwose nishurira wawe mutima mwami mfise inyota yo kumenya rwose Mana duhisemo wa mugabane mwiza Maria yahisemo tuje imbere ya mwami atakiri gushaka ni wewe gusa mukunzi mwiza ubuzima bwacu mwami bushaka wewe ni wewe wo kuremesha imitima yacu ni wewe wo kuremesha ubuzima bwacu mwami wanje kuko Imana igira neza kandi Imana ikomeye ni wewe mwami tuba dukeneye mwami ni wewe dukeneye mukunzi mwiza mwami ico mvuga mwami nuko nzi ko nshaka wewe ico nzi nuko mwami nkeneye wewe ico nzi nuko mwami ubuzima bwanje burendera wewe papa ico nzi nuko ubuzima bwanje mwami bushaka wewe gusa mwami Mana ubutunzi mwami twoburonka ibyo dukeneye byose by'isi mwami twobironka ariko mwami nta mahoro byotonga mwami Mana tutagufise nta mahoro mwami byoho ubuzima bwacu mwami tutagufise niyo mpamvu mwami igihe cyose mwami tutabura ko iyo tugufise tuba dufise papa wewe tuba dufise byose mwami wanje tuba dufise wewe mwami wanje vugana n'ubuzima bwacu tuganirize muri byose uganirize ubuzima bwacu kuko uri Imana igira neza kandi Imana ikomeye Mana bigushimiye kubikoze mwizanye Yesu Kristo yakoze amen 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 ya turashara mu kiganiro ni Himbaza nibaza ko muri ko muragira ibihe byiza aho muherereye umwanya w'ikiganiro uriko uradusunika ya ariko imbere yuko turangiza ndashaka kugira kukubaza hari ibikorwa uri kurategura muri kino gihe hari ibintu byinshi ndabizi ya nibiki uri kurategura muri kino gihe ya bibaza ko ino minsi nyene ari igikorwa ndiko ndategura ariko si kininiya cyane ariko nanifuza ko cuba kininiya ya ariko uko kiri kose kandi si gitoya ni kinini tuvuye kibandanya kiba ari kinini yakurabona ko uko ndi kunakibona n'umundi tujo ni kinini exactly bo hama gusa hari igikorwa cy'indirimbo imwe ariko ndakora kandi nibaza ko
muri Afrique izamaze gushika. Wow, shikira abantu b'Imana kugira ngo yahezagire. Amen. Uratugira akantu gatonya ya uratugira akantu gatonya kugira ngo abantu bariko barakurikirana ikiganiro bagire inyota igihoba kiza vuba vuba muri Afrique. Umunezero wawe nizo ngomezi zanjye, umutima wanje urukiye muri wewe, kandi no mu gihe c'umwiza Wow. Oh my goodness. Iyo ndirimbo tuyihabwe. Vuba. Amen. Nibaza ko amisi myinshi sigaye. Amen. Ndagushimire cyane kuba waje muri kino kiganiro. Nakoze cyane. Hanyuma twizera cyane yuko atari kera tuzosubira kubatumira uzotwitaba. Ego tuzokwitaba kamo kandi. Okay. Murakoze. Reka tubashimire. Hanyuma dushimire n'abari ko barakwikana kino kiganiro. Himbaza no munsi twirangirize ngaha duhanditse ngo mu kiganiro cy'ubutaha mushishikare kugira ibihe byiza aho muherereye. Bye bye.